Nkiriwe nanone abanywanyi b'ibiganiro vyacu aho muherereye hose irya nino twongeye kubaha ikaze kuri kino gicamusi cyo kuri uyu wa gatatu kw'igenekerezo rya kane ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Turagarutse mw'idonido ry'amakuru akomeye cane akomeje kugenda aravugwa muri uno mwanya. Hari amakuru yihuta cane by'umwihariko tugiye kubashikiriza hano kuri no mboneshakure ya channel yanyu ya Burundi News TV, mboneshakure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda turagarukaho. Umunyapolitike nga mu gihugu c'u Burundi akaba yitwa Alexis Sinduhije, asanzwe ayoboye ishyaka ritagikorera nga ku butaka bw'u Burundi MCD, arahakana amakuru avuga ko rero ari we watanguje umuhari wa Red Tabara urwanya leta ya Gitega, akavuga ko rero wewe yarahisemo kurwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD binyuze mu nzira za politike abitari intambara. Ni mu gihe hari amakuru akomeza kugenda avuga ko rero uyu mugabo asanzwe akorera nga ku butaka bw'u Burundi, ariko ubu tuvugana akaba yaramaze kugenda ahunga. By'umwihariko biravuga ko rero yoba atagikorana ishyaka rye ryo ritagikoranga kuri icyo gihugu c'u Burundi, ahubwo akaba asanzwe arakorana na Red Tabara kugira ngo bazaze kubohoza kino gihugu. Nibisanzwe kandi binakubiye mu makuru ndetse n'intego za Red Tabara, by'umwihariko bivuga ko rero uyu muhari waba witeguye kuzoza kugaba ibitero bikomakomeye nga mu gihugu c'u Burundi, ndetse bakaba biteguye no guhangana ku buryo bukomeye cane n'amatora ategerejwe kuzaba muri kino gihugu mu mwaka uza, kuko bikomeje kugenda biratangazwa. Turabirebera hamwe kandi tunagaruke ku makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa imbere mu gihugu c'u Burundi. Hari abantu bakomeje kugenda baratabarizwa kubera ko bakomeje kugenda barahigwa bukware niba n'abajejwe iperereza nga muri kino gihugu, mu gihe kandi hakomeje kugenda harazamuka imibare y'abakomeje kugenda banyuruzwa. Hari uwandikiye Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye amusaba kuba yogira ico akora kuri bino bikorwa bigendanye no kunyuruza abantu ndetse by'umwihariko no kwica abantu biriko birakogwa n'ugwaruka ruzwi nk'imbonerakure, aba urwaruka rw'abanywanyi babarizwa muri CNDD-FDD. Nyamara kandi ibi bibazo bisanzwe bizwi namwe mu bayobozi, ariko kandi imbonerakure birasa naho rero arizo zirongoye igihugu, ariko kandi zikaba zikirongoye mu buryo bw'amafuti, nubwo Nyiricubahiro avuga ko Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye avuga ko rero zaba zigira uruhare mu gucongerera umutekano, ngo nyamara nizo zaba zirafata iya mbere mu kwangiza ndetse no kududubanganya umutekano muri rusange. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, by'umwihariko abantu bashika kuri 90 barimo n'abasirikare bamaze gukatirwa igihano cy'urupfu nk'uko byamaze kugenda biratangazwa. Ico gihano cy'urupfu kandi kikomeje kugenda kirahabwa aba basirikare by'umwihariko nga muri Kongo mu rwego kugira ngo barwanye cyangwa se bahangane n'ibibazo bigiye bitandukanye by'umwihariko bigendanye n'umutekano muke, aho bakomeje kugenda barahangana ndetse bakaba bariko baranakora by'umwihariko amabi menshi, bikaba byaratumye nga muri Kongo hakomeza kongera haza kugaruka by'umwihariko ndetse no kugarurwa igihano cy'urupfu nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Cakora nuko nubwo gikomeje kugenda kiratangwa, iki gihano cy'urupfu gikomeje kugenda kiramaganywa n'imiryango igiye itandukanye, cyane cyane iharanira agateka kazina muntu. Hakomeje kandi kuvuga kuri operasiyo ikomeye cyane bivuga ko rero yoba iri gutegurwa mu kurandura umuhari wa M23 nk'uko umuhari wa FDLR nk'uko ikomeje kugenda biratangazwa. Biravuga ko rero u Rwanda ndetse na Kongo byoba biri mu mugambi karundura, umugambi karabutaka wo kugaba ibitero bikomakomeye bizomara iminsi kuri 5 kuri FDLR mu rwego rwo kugira ngo bayigwanye. Ibi ngibi akaba ari imwe rero mu bintu byatanguye kugenda by'umwihariko biratangazwa, akaba ari imwe mu bintu by'umwihariko ngo byagiye birafatirwamo umwanzuro mu nama zimeze imisi ziriko ziraba, cane cane izabereye i Rwanda hagati y'abari ku butasi bw'u Rwanda ndetse na Kongo. Bakaba baremeje neza ko gahunda ari ukugerageza ndetse no guhangana ku buryo bukomakomeye cane mu bikorwa bitandukanye, mu bikorwa kandi binagendanye no guhangana n'uyu muhari wa FDLR. Ni mu gihe kandi haheze igihe uyu muhari uri kurakorana n'ingabo za Kongo mu bikorwa byo guhangana n'umuhari wa M23, ariko kandi bikaba atakintu na gito byagezeho. Ariko kandi gushika none hakaba haramaze kugenda harafatwa ingamba ndetse n'icemezo cyo kurwanya uwo muhari nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ndabaha ikaze mwese abanywanyi n'ibiganiro byacu muherereye ijya nino, turabaramukije tunabifuriza igitamushi cyiza bitewe naho uherereye cyane.
turahaye ikaze hano kuri nomborisha kuri yacu nayo ya Nyabururi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta abakomeje kugenda aravugwa. Abatwumviriza guturukanga mu gihugu cacu c'u Burundi turabifuriza ibihe byiza cyane, abatwumviriza kandi baturutse no mu bindi bice bigiye bitandukanye mwese namwe turabaha ikaze muri bino biganiro byacu. Abatwumviriza kandi muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye ku mugabane wa Afrika, ku mugabane wa Buraya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose turabahaye ikaze tubabwira ngo ngaha kuri nomoresha kure yacu niba ari ubwa mbere uhashyitse byonda anditse sabone kugira ngo turaronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye, aho tugaruka ku makuru akomeye cyane aba ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Amakuru yacu rero reka tuyahere nga muri kino gihugu c'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Mu gihe rero amatora yimirijwe by'umwihariko muri kino gihugu nk'uko bikomeje kugenda biragaragara umwaka uza, hakomeje kugenda haravugwa inkuru nzitani nziza aho aya matora ashobora kuzasubikwa bitewe n'ibibazo by'umutekano muke cyane. Hari bamwe rero mu bakomeje kugenda barashinzwe mu kugira uruhare mu gutera inkunga y'igitabara umuhari usanzwe urarwanya igihugu c'u Burundi ngo mu rwego rwo kugira ngo unoze ibitero bikomakomeye cyane bizogira ingaruka ku bikorwa by'amatora, ariko abandi bakaba bavuga yuko rero yoba ariyo nzira nziza yo gusenya ubutegetsi bubi cyane bwubatswe na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Nk'ubu hakomeje kugenda harasohoka ivyegeranyo rero bigaragaza neza ko uyu mutegetsi mu myaka ishika kuri ine rero amaze ku butegetsi haragiye haraba ibibazo bigiye bitandukanye, ndetse bakaba basanga atakintu na kimwe yobe yaramariye abanyagihugu. Umunyapolitike Alexis Sindoyije rero usanzwe uyoboye ishyaka by'umwihariko ritavuga rumwe n'ubutegetsi arakana amakuru avuga ko rero we yaba yaratanguje umuhari wa Tabara urwanya ubutegetsi bwa Gitega, akanavuga ko rero we yahisemo kurwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD binyuze mu nzira za politike atari mu nzira z'intambara. Alexis Sindoyije kandi avuga ko kandi azakomeza urugamba rwo kurwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD buyobowe na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye mu nzira yiwe ya politike, nk'uko kandi aherutse kubitangaza mu kiganiro yacishije kuri Radio Prince FM ijwi ry'ugwaruka mu mpera z'icumweru jiheze, niko yaje kugenda arabivugaho. Uyu munyapolitike uyoboye ishyaka by'umwihariko rero rya MCD rikorera nga mu buhungiro kubera ko rero ritemewe mu gihugu c'u Burundi, Alexis Sindoyije ubwo yari mu kiganiro kuri Radio Prince FM yagarutse rero ku bibazo bimwe na bimwe byagiye binyuzwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aho rero abatari bakeya bavuga ko Alexis Sindoyije yoba ari mu migambi yo kwiyunga n'ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi. Abandi bakavuga ko rero ibyo ngibyo ari ibinyoma, ahubwo yaba ari umwe mu bantu baba barashinze umuhari wa Tabara usanzwe urarwanya igihugu c'u Burundi, ukaba waragiye unagerageza kugaba ibitero mu bihe bigiye bitandukanye muri kino gihugu. Ubwo yasubizaga ibyo bibazo kandi by'umwihariko Alexis Sindoyije we yivugiye yuko rero atazigera na rimwe yiyunga n'ishyaka ry'ubwicanyi, ishyaka ry'abagizi ba nabi, ishyaka ry'abakora amabi rya CNDD-FDD riyobowe na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, mu gihe ibyo basaba leta rero bitarashyirwa mu ngiro canke mu bikorwa birimo nk'urwego rushya rero rushinzwe gutegura neza amatora ahuriweho na bose, gufungura imfungwa zose za politike n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Alexis Sindoyije kandi yagarutse ku bavuga ko rero by'umwihariko ari we waba warashinze umuhari wa Tabara urwanya leta y'u Burundi, ndetse unashinzwe kenshi guhungabanya umutekano w'iki gihugu uturutse nga mu bihugu byo hanze cyane cyane muri Kongo, aho yabihakanye yivuye inyuma, akavuga ko rero atakoresha intwaro mu guhangana mu guhungabanya umutekano w'abanyagihugu mu kurwanya leta, ngo ahubwo we azakomeza gucengeza amatwara ya politike binyuze mu biganiro ndetse no kugaragaza ibitagenda neza ubutegetsi bw'igihugu c'u Burundi ndetse n'CNDD-FDD yiwe baba bakomeza kugenda barakora. Alexis Sindoyije kandi asanzwe ayoboye ishyaka rya MCD cyangwa se Movement for Solidarity and Development ritavuga rumwe rero n'ubutegetsi bwa nyiricubahiro cyangwa se bw'u Burundi. Ubu ngubu rero ari mu buhungiro mu gihugu c'u Bubiligi. Mu mwaka w'2021 leta y'u Burundi kandi ikaba yarasohoye impapuro mpuzamahanga zo kumuta muri
muri yombi ariko ntabwo birabashwa kuba byogeraho. Haheze kandi igihe hashize igihe kandi ashinzwa na guverinoma y'u Burundi kuba rero mu bayoboye umutwe w'abagwanyi ba Red Tabara, umwe rero mu nyeshamba zifise imbaraga mu kugwanya rero u Burundi, nubwo rero we yakunze kugenda arabihakana. Red Tabara kandi rero ni umwe mu mihari y'inyeshamba ufise ibirindiro bikomakomeye cyane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, aho by'umwihariko uharugwamo abagwanyi bari hagati y'amajana 500 ndetse n'amajana 800. Uyu muhari kandi washinzwe mu myaka 10 iheze, by'umwihariko ukaba ushinzwa ibitero bya hato na hato by'umwihariko byaguyemo abantu uhereye mu mwaka wa 2015 ngaha muri kino gihugu c'u Burundi, kuko bikomeje kugenda bigaragara. Ndetse mu minsi iheze kandi bongeye no kongera kugaba ibitero bikomakomeye cyane byagize ingaruka ku gihugu, ndetse by'umwihariko nyir'icubahiro Evariste Ndayishimiye atangaza neza ko hari hakwiye gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo abagize uruhare muri ibyo bitero babashe kuba bobiryozwa. Ni kenshi kandi nyir'icubahiro Evariste Ndayishimiye yagerageje by'umwihariko kurungika abasirikare ngaha muri Kongo kugira ngo babashe kujya baragwanya uno muhari, ariko kandi uyu muhari wakomeje kugenda ugaragaza neza ko nabo witeguye kwigwanaho ndetse no guhangana n'abashaka gukomeza kuwugwanya. Nk'uko bikomeje kugenda biragaragara kandi umukuru w'ishirahamwe Aljaeri aratabarizwa, ariko rero arahigwa n'abakozi bajejwe iperereza kugira ngo agandagurwe. Abamutabariza basaba umukuru w'igihugu rero nyir'icubahiro Evariste Ndayishimiye cyangwa General Neva kugira ico akoze n'ubundi kihuta kugira ngo umunyagihugu ntagandagurwe, kuko rero ariko arahigwa bikomakomeye cyane n'abakozi b'iperereza bakoranye n'umutegetsi akomeye cyane mu butungane, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ishirahamwe Association Jeune Reminaire ni ishirahamwe ryo gwaruka rero ryatanguwe mu mwaka wa 2005, riserukiwe imbere cyane n'amategeko y'uwitwa Gervais Nijimbere. Ari rero nawe ari kumwe nawe rero ariko arahigwa kugira ngo agandagurwe. Abandi babiri bahora rero barafashanya mu kurongora iryo shirahamwe baramaze kugandagurwa n'abakozi bajejwe iperereza, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara se kuko twamaze kugenda turabibwirwa. Iri shiramwe kandi riramaze gushingwa, ryaciye ritangura rero ibikorwa byo kwiyungururanya rero mu kwiteza imbere, harimo rero n'ibikorwa byo gukura imicafu mu gisagara ca Bujumbura. Mu nyuma rero abagize iryo shirahamwe baraguze parcelles zingana na 50 arzi mu Kigobe rero hafi y'ishuri bita Alse Enekri mu gisagara ca Bujumbura. Mu nyuma yaho kandi by'umwihariko niwo haza uwitwa Nigizimana Theodore abasaba ko bomushira rero mu ishirahamwe, baramwemereye araba umunywanyi w'iryo shirahamwe. Byakurikiye rero umwe Theodore yaciye atangura rero gushaka kwigarurira bya bikorwa byose babashe baragura, atangura gutera ubwoba rero abo mu ishirahamwe ko wewe rero yatumwe n'uwari igihangange umuhisi General Adolphe Shimirimana, aho rero by'umwihariko bene ishirahamwe niho rero bahaguruka kugira ngo biyamirize Theodore, baca batangura rero kumwitwarira, ariko kandi ntibahawe koroherwa. Mu nyuma y'ibyo ngibyo abari barongoye kandi iri shirahamwe baciye batangura guhigwa buhongo, by'umwihariko n'abakozi bajejwe iperereza. Bamwe barahunga, abandi baranyuruzwa bajya kwicwa. Uwa mbere rero yitwa Eric Nsabimana, yari secretary chief w'iryo shirahamwe, yaranyurujwe ndetse aranicwa n'abakozi bajejwe iperereza mu mwaka wa 2016 akuwe muhira iwe rero muri quartier ya Agikizi ya zone Kamenge. Kuva ico gihe kandi by'umwihariko ntawasubiye kumukubita ijisho gushika n'uno munsi, ariko amakuru adusumira yuko yoba yaramaze kugenda yicwa. Uwa kabiri yitwa Haramategeko, yari umwe rero mu bajejwe n'abarongoye iryo shirahamwe. Nawe rero nyine yanyurujwe mu mwaka wa 2016 n'abakozi b'iperereza bamukuye rero aho yabaga mu Cibitoke Bujumbura. Nawe rero nyine ntaburasubira kumukubita ijico, bose baragandaguwe n'abakozi bajejwe iperereza. Ico gihe rero umwe Nijimbere yararongoye iryo shirahamwe, by'umwihariko yaciye ahungira hanze y'igihugu c'u Burundi. Mu nyuma yaho
aho Theodore rero yaciye yiyandika kuri ayo mapariseri kuko rero yari amaze kugandagura abo bantu bashika kuri babiri kandi yabona ko rero n'uwarongoye yari amaze kugenda arahunga. Inyuma rero yo kunyuruzwa mu nyuma rero yo kunyuruzwa abo bo bakaburirwa irengero, imiryango ya Eric Nsabimana ndetse n'uwitwa Haramategeko baciye bitura ubutungane bitwarira Theodore kuko rero ari we yari inyuma y'inyuruzwa ry'abo bantu, ariko kandi byagumye bidindira kuko rero uwo Theodore yarakingiwe akaba atakintu na gitoya yabashije kuba yokorwa cyangwa se ngabazwe. Mu nyuma yo kwigenekerezo rya 31 Myandagaro mu mwaka wa 2023 rero umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika by'umwihariko Procureur General de la Republica Leonard Manirakiza yarariye rero umutima amenyo asohora urwandiko yandikira urongoye igipolisi Ubujumbura amusaba gukurikirana rero Nizigimana Theodore mu birego akomeje kugenda araregwa. Ariko naho rero umushikirizamanza kizigenza yasohoye ubwo rwandiko byabaye iby'ubusa kuko Theodore yagumye yidegembya atanumwe yigeze amukoraho gushika uno munsi. Ya miryango rero yanyururizwaga ababo iri mu kangaratete, ahubwo niyo yagarutse rero gutegwa ubwoba nabo ngabo ba Theodore. Amakuru dufise rero atari ivumbi yibutsa cyane yemeza ko uyu Theodore acinjiwe na mubyara wewe yitwa Francis Nkezabahizi. Uwo nawe rero ni icariho rero ca mbere premier substitute ca Procureur General de la Republica, ari nayo impamvu nagwagwandiko rero ataco gwigeze ruramara. Ico babaze cyane rero nuko uno munsi Theodore afatanyije na François Nkezabahizi n'abakozi biperereza bariko barahiga buhoro rero nije imbere kugira ngo bamugandagure kuko rero bumvise ko yatashe mu gihugu kugira ngo akurikire ibya za pariseri zabo. Nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho rero by'umwihariko aravuga ko rero ahangaha mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kugenda haraba akarengane ndetse n'ihonyabwoko riteye ubwoba, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bagaragaza neza ko mu gihe atakintu cyaba gikozwe abantu barakomeza kugenda barashira, abantu barakomeza kugenda bicwa nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi. Dukomereze ku yandi makuru rero akomeje kugenda aravugwa ijya nino ku isi nk'uko byihuta cyane, hakomeje kugenda haratangazwa andi makuru akomeje kugenda aravugwa. Kinshasa cyangwa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko hakomeje kugenda haravugwa abandi basirikare bakomeje kugenda barahabwa igihano cy'urupfu nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rero rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ko byagaragaje neza yuko kuva muri Werurwe kugeza muri Kanama uyu mwaka wa 2024 abantu bashika kuri 90 bakatiwe n'inkiko igihano c'urupfu nk'uko biriko biratangazwa. Muri Werurwe nibwo rero guverinoma ya RDC ibisabwe na Perezida Tshisekedi rero yatangaje ko yasubijeho ishyirwa mu bikorwa rero ry'igihano cy'urupfu, igaragaza ko rero kizofasha mu gukumira ibyaha birimo rero kugambanira igihugu, ni mu gihe kandi intambara yari ikomeje kugenda irahuza leta n'abagwanyi ba M23 yari ikomeje kugenda irimbanyije. Ishyirwa mu bikorwa rero ry'iki gihano ryari ryarahagaritswe ku butegetsi bwa Joseph Kabila mu mwaka wa 2003. Gusa Rose Mutombo rero wahoze ari minisitiri w'ubutabera yasobanuye ko rero mu gihe igihugu kiri mu ntambara n'umutwe wa M23 rero ari ngombwa ko cyokongera kubahiriza icyo gihano. Ubusanzwe kuva mu mwaka wa 2003 kugeza Werurwe umwaka wa 2024 inkiko zo muri RDC zari zisanzwe zikatira rero abantu igihano cy'urupfu, ariko kandi kubera umwanzuro warafashwe wo gusubika ishyirwa mu bikorwa ryaco cyasimbuzwaga rero igifungo ca burundu. Iri shami rero ryaboni rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu by'umwihariko muri RDC ryo ryagaragaje neza yuko mu mwaka wa 2023 bose abantu bashika ku 101 bakatiwe igihano cy'urupfu kiza gusimbuzwa igifungo ca burundu.
muri bo rero harimo abasirikare bashika kuri 23 mu ngabo z'icyo gihugu FARDC, abapolisi bashika kuri 34 bo mu mitwe rero yitwaje intwaro igiye itandukanye, ndetse n'abasivile bashika kuri 42. Ibyaha bahamijwe rero ni icyo gukandagira rero uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse no kurenga ku itegeko mpuzamahanga ry'ubutabazi ngaho muri Kongo. Naho muri 90 bakatiwe rero igihano rero cy'urupfu hagati ya Werurwe ndetse na Gicurasi mu mwaka wa 2024, harimo abasirikare bashika kuri 58 b'iki gihugu, 25 bashinzwaga rero kuba mu ihuriro rya AFC ry'imitwe ya politike ndetse n'iya gisirikare nka M23, 6 bo mu gatsiko rero ka Force du Progress kegamiye rero ku ishaka rya UDPS riri ku butegetsi, ndetse n'umupolisi umwe. Abajejwe agateka kazina muntu ngaha muri RDC kandi bagize bati kuva igihano cy'urupfu rero cyasubukurwa muri Werurwe mwaka wa 2024, abantu bashika kuri 90 baragikatiwe bose ni abagabo. Ni icemezo kandi cyafashwe mu rwego rwo kurwanya iterabwoba ndetse n'ibindi byaha bikomakomeye, ndetse no guhana abasirikare bahamijwe icaha cy'ubugambanyi ubwo bari mu bikorwa rero byo kurwanya umuhari wa M23. Kuri AFC rero 5 muri 25 bakatiwe muri Nyakanga mwaka wa 2024 nibo inzego za leta ya RDC zashoboye guta muri yombi, barimo Eric Nkuba wafatiwe muri Tanzania mu ntangiriro za 2024, akaba yari mujyanama wihariye w'umuhuzabikorwa mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rirongowe na Colonel Nanga. Nyuma y'amezi ashika kuri 2 kandi by'ariko guverinoma ya RDC isubije rero iki gihano abasirikare 8 barimo abofisiye bakuru rero barimo abo ku rwego rwa koloneli baragikatiwe bazira guta urugamba mu bice birimo rero Mushaki ndetse nahitwa Musaki muri teritwari ya Masisi mu ntanguro za Nyakanga umwaka wa 2024, kandi urukiko rwa gisirikare rwa Butembo rwarakatiye abasirikare bashika kuri 41 ikijyano cy'urupfu mu nyuma yaho bahunze ibice rero birimo Kanyabayonga, bikaba byaraje kugenda birafatwa n'abagwanyi ba M23. Ibyaha bahamijwe kandi birimo rero guhunga umwanzi, kwica ndetse ibyaha byibasira inyoko muntu ndetse no guta intwaro. Nubwo kandi leta ya RDC igaragaza nuko icyo gihano kizayifasha mu gukumira ibyaha bikomakomeye cyane, imiryango mpuzamakungu iharanira agateka kazina muntu siko ibyumva, kuko rero ihamya ko cambura abantu uburenganzira bwo kubaho, ndetse by'umwihariko bakaba basaba yuko icyo gihano cyo kugwaho ngaha muri kino gihugu nk'uko byakomeje kugenda biragaragara. Icyakora ku ruhande rwa leta atakintu na kimwe yari yagerageza kuba yobivugaho cyangwa se ngibashe kuba yotangaza neza ko yiteguye kubikoraho, ariko kandi harakomeje kugenda haragaragazwa impungenge, hakaba hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa bigiye bitandukanye bishobora kuzatuma abanyagihugu bakomeza kugenda barapfa umunsi ku munsi cyangwa se barahura n'ibibazo bikomakomeye cyane kuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ibi byose kandi biriko biraba mu gihenga muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hoba haragutegurwa operation ikomeye cyane. Ni amakuru rero yakomeje kugenda arashyirwa ahagaragara avuga ko rero ku ruhande rw'igisirikare cy'u Rwanda ndetse na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bariyemeje gutanguza ibitero bikomakomeye cyane bizibasira umuhari wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze genocide mu Rwanda mu mwaka wa 1994 nk'uko biriko biratangazwa. Nyuma y'uko rero hamaze imisi yaraba ibiganiro byagiye birahuza abategetse ku mpande zombi ku ruhande rwa Kongo ndetse n'u Rwanda, bikabera i Rwanda mu gihugu Ucangora. Ahangaha bagiye baremeza ingamba zigiye zitandukanye zigendanye no kugarura amahoro n'ituze muri kino gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu gihe ibihugu byombi byakomezaga kugenda birashinzanya, aho kimwe cyashinzaga ikindi guhungabanya umutekano w'ikindi, ariko baza gutangura kwiyemeza rero by'umwihariko guhangana n'ibyo bibazo byose. Amakuru avuga yuko rero by'umwihariko hashobora kuza kuba ibiganiro mu gihe abategetsi bombi haba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku ruhande rwa Kongo baba bamaze guhurira i Beijing mu gihugu c'Ubushinwa, ahari inama ikomeye cyane, inama ishobora kuza gufatirwamo by'umwihariko imyanzuro ikomakomeye cyane, ariko kandi hakaza kubaho n'ibiganiro bishobora guhuza impande zombi nk'uko biko bivugwa. Ndashimiye mwese kuko mubana natwe 5 kuri 5, dusubire mu masaha ari imbere.